baraciriwe umunyororo bakaheza umunyororo baciriwe ariko ntibarekugwe kandi barejejwe. Icyo tumaze kwibaza kenshi hano mugabo insiguro yacu iragoye kumva. Abacamanza baridoga bakavuga bati mu bushikiranganje baraduhaye akazi kandi katoroshe mugabo irishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta cyane cyane kunganisha imishahara mu bucamanza nta kivugwa ati turacari hahandi. Mbega mwobwira iki abacamanza kubijanye n'iri politique salariale? Nyakuba mushikiranganje, mbega iyo urubanza rwabaye umuntu agatsinda kuva ku ntango bikaduga gushika muri Cour supreme hose agatsinda mugabo ntishe kuja mu ngiro, nagomba kubaza haba hakenewe nibihe bituma bishobora gutuma urwo rubanza rudaheza ngo ruje mu ngiro? Ni information nagomba kumwoca muduha nyakubahwa mushikiranganje. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Nakaryo kuko abandi bashinga amateka batari muri uyu mugwi wamaho canke nabo bamwe uyu mugwi wamaho bashaka kunganira nakanya kabo. Reka duce tudatevye duha ijambo umushinga amateka Nkurunziza Joki Chantal. Murakoze kukanya mu mpaye. Jewe ikibazo mfise ni kimwe gifatiye no gukontrola ibikorwa byo mu bushikiranganje bw'ubutungane, aho bakonstate ko inspection générale de la justice ifise beaucoup d'insuffisance. Hanyuma nkaca mbona kuri iyi diagramme de grade ingene bashaka batekanya kugikosora, bavuga yuko hariho décret yoba iri en révision. Nashaka numve by'ukuri aho bigeze kuko audit interne yaba ikoze neza, nibaza ko Cour des comptes cyangwa Assemblée nationale itosaba byo gukurikirana ido n'ido ingene ubushikiranganje bukora, turavye remankema ziba zabonetse. Nico nagira mbaza baduhe ku muco, naho mbona kuri 37 bategekanya ko hariho décret qui va être iriko irakogwa kugira ngo bitore umuti. Nashaka numve ces insuffisances zafatiye za inspection générale, hanyuma iyo décret izoza gutorera umuti. Nico kibazo narifise. Murakoze. Murakoze cyane. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Kwizera Jean Claude. Murakoze nyakubahwa Jegera Chambere cy'umukuru n'amashinga amateka ku mijambo. Je ndafise tubazo tujanye na gestion y'amafaranga yahawe ubushikiranganje uko kigero cyo kirabivuga, ariko biba bifatanye n'ingene mu bushikiranganje hari ibikorwa biba byategekanijwe, hanyuma abakozi bagenda kuri tera akabikora mugabo ugasanga ntivyagiye mu ngiro. Aha ndavuga mu ntumbero yo gutezura amabohero haratekanijwe urugendo umushyiranganje arabizi bwo kugira ngo hari kugwa abanyororo. Ivyo byabaye muri Munyonyo mu 2023 gushika mu kwezi kwa gatanu mu 2024. Iryo sekeza ryarabaye mu mabohero menshi yo mu gihugu. Hanyuma abagiye gukora ico cegeranyo barakoze ibyo bateza gukora, ariko nta cyakozwe. No kuvuga nta munyororo numwe ashobora kuba yararekuwe muri iyo ntumbero. Ikigira kabiri ibijanye n'abanyororo nyene baba bahejeje ikiringo baraciriwe umunyororo bakaheza umunyororo baciriwe ariko ntibarekugwe kandi barejejwe. Ico tumaze kwibaza kenshi hano mugabo insiguro yacu iragoye kumva. Hanyuma ikindi nikijanye n'amasezi akunda kuba cyane cyane ku bantu baba bafise amamodokari. Amamodokari agafatwa
abayafise bagirizwe ivyaha baba yakoresheje, ariko ubwo nyene baca bihutira ayo mamodoka kuyagurisha kandi urubanza rutarahera. Je nagira mbaze rero nyakubahwa mushikiranganje, mu gihe bishitse umuntu imodoka yiwe bayesezi n'ubutungane akaba kiri karaburana, mu gihe vyoshaka gatsinda, mwebwe mushikiranganje mwoca mubigira gute, muzoca mubigenza gute? Hanyuma ikindi ni kijanye nyene n'aya masezi, aho usanga abantu nyene babafa imodoka zafashwe kubera ivyo vyaha, ukaca usanga ivyo amasezi bagize ntabanje kurindirizwa na nimeje kukivuga kugira ngo beneyo babanze baciribwe urubanza, hanyuma mu nyuma babanze baciribwe urubanza, mu nyuma niba bagirijwe n'icaha sezibe. Hey there everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome. My name is Gillian Perkins and I'm an online business strategist who specializes in passive income generation, and that's exactly what we're going to talk about today. I recently learned about a new strategy for creating passive income that has yabumvise. Ubu naho duha ijambo umushingamateka Mboninyibuka Parfait. Ego murakoze mwubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ku ijambo mu mpaye. Ndakengurutse ibikorwa vyakozwe n'umugwi n'iki cegeranyo catweretse ingene ubushikiranganje bwitunganije mu gutunganya amahera baronka. Mfise utubazo nka tubiri canke dutatu harimwo n'intererano. Akambere mu vyerekeye ibikoresho bakoresheje muri rubrique bita frais de formation, ni ku rupapuro rwa gatandatu turabonamwo amahera yaduze ku buryo bw'umurengera mu bintu vyerekeye frais de formation du personnel, akava ku miliyoni zishika 400 agashika ku miliyoni hafi 900. Ni menshi cyane. Umushikiranganje yo duha umuco ivyigwa batanga kuko tuzi yuko barokrita abantu basanzwe bafise un certain niveau, botubwira ivyo vya formation matière babaha kugira ngo tubimenye. Nico kimwe no kuri rubrique ya energy bavuye ku miliyoni 68 bashika ku miliyoni 181. Ni menshi, ni 3 fois le budget, navyo nyene boduha umuco. Ikibazo gikurikira ni ku rupapuro rwa 17 vyerekeye ama ordonnance de transfert de crédit. Tubona yuko baronse ordonnance imwe gusa, izo zindi zirahari canke ntazihari. Mwotubwira icabaye kugira ngo mugira ama transfer hakaboneka, bakavuga ko ari ama transfer menshi muga hakaboneka ordonnance imwe. Icanyuma ni vyerekeye contrôle, manuel de procédure ntayahari nivyo. Mugabe bizana ibibazo bimwe bimwe, nk'ubu turamaze kumva ikibazo c'abahuza benshi. Jewe aho mperereye ndamaze kuronka beaucoup de plaintes y'abantu benshi bataronka amahera yabo. Ibi bigaba bitwereka yuko hashobora kuba harimo ibibazo by'ubunyonyezi canke abantu boba ayo mafaranga ko yoba sohoka muri leta aherera hehe ko adashika kuri beneyo. Iki kugira ngo si mpave ntwara umwanya, ndaja kusaba umushikiranganje tubonane kugira ndamubwire kerekeka que j'ai déjà recueilli. Murakoze mwubahwa murongo y'ibikorwa. Murakoze. Nivyo muramuraba nawe vyoca bimufasha kumbure kugira ingingo afata. Reka ubu naho duha ijambo umushingamateka Suguru Olivier. Murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'amashingamateka, arimwe muhagarikiye ibikorwa by'uno munsi. Eje nari mfise ibibazo bishika bibiri. Ikibazo ca mbere nemereye kuri ico cagejeje gushikirizwa n'umushingamateka Parfait. Nyakubahwa mushikiranganje, ku bintu vyerekeye abahuza, nagira ngo ntumve yuko mumaze kumenyeshwa ku bibazo by'abahuza umenga ntibazi neza ico bajejwe, kuko amategeko aratomoye
abahuza nk'uko vyitwa barahuza bene yaca imanza mugabo tumaze kubona amaka menshi ashika ugasanga baca imanza kandi izo manza baciye ugasanga bace bagenda mu masentare y'intango ndetse bagaca bashirako nikashe kandi kizira yuko impande zibiri zatsa guhuzwa batavyumvikanye ntibasha gushaka kwiyo kashe cengira ko nsabye kwa mushikiranganje yuko abahuza mukuye kubagirisha amaformation kugira bamenye neza amategeko icavuga kandi bongere baronswe n'ubumenyi buhagije ku mategeko bamenye bahera naho bageza. Ikibazo ca kabiri nyakubahwa cega camwe kubera amashinga amateka ni ikibazo cerekeye ibi vy'imiduga ikoreshwa izokoreshwa hagati mu gihugu hagati ndetse n'ivy'ibitoro byashikirijwe na nyakubahwa arongoye umugwi. Ikibazo ca mbere cabajijwe nyakubahwa mushikiranganje ndafise amakenga ya mbere ntahagaze ku vyerekeye ivy'ibitoro kuko ibitoro biroroshe urashobora gutora guhorondera igitoro ku mastation kandi amakonta agatangwa nta kibazo vyotera. Mfise amakenga ku magaraje kuko gukoresha imiduga à l'intérieur du pays birashoboka mugabo mfise amakenga ku vyerekeye ubumenyi. Ndibaza neza ko hariho intara nyinshi zidafise amagaraje afise ubumenyi bukwiriye ndetse bafise n'amainvestissement technique zihari kugira ngo bashobore gukora imiduga neza. Hamwe rero moca mwihutira gutanga amakontra mu kwezi kw'icumi kubera ko mubona yuko Cour des comptes cyangwa umugwi w'amaho wabisavye muzoba musanga ico mwashaka gukosora giteye ikibazo gikomeye cyane gusumba. Ndabasabe yuko rero muraba neza cyane imiduga y'uno munsi ifise ubuhinga bwinshi yuko mwoha amakontra abantu bafise ubushobozi technique mu bintu by'ubuhinga bafise ndetse na equipe mazishobora gushobora kuraba neza iyo miduga ishobora kugira entretien ntimihutire cyane gutanga amakontra mutazi neza ko abantu bafise ububasha. Murakoze ku mijambo. Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with Pocket Broker. Murakoze. Ubu naho duha ijambo umushinga amateka Sindayigaya Jean Baptiste. Murakoze nyakubahwa murongoye ibikorwa by'uno munsi kumpa ijambo. Nongera nshimira n'umugwi mu byujejwe harimo gukurikirana ubutunzi bwa leta. Mu cegeranyo bashikirije bavuze ko hariho abakozi shika 162 kumbe sinzi ko bagiye mu zabukuru cyane ingene byagenze mugabo batashoboye gusubirizwa. Mbega nyakubahwa mushikiranganje habuze iki kugira ngo abantu basubirizwe? Ntiboba bari muri babandi bahembwa batakiri ku kivi. Cemura n'akajyo ko kubabaza ko mu byo mujejwe murashobora kwisezisa igihe habaye ka iboneka ko ari abantu mu shiranganje bw'abakozi n'akazi berekanywe ko bahembwa amafaranga y'igihugu badakora. Mu bushiranganje bw'ubutungane mwaramaze kugura dosiye kugira ngo abantu bakurikiranwe n'ubutungane. Ikindi kibazo nagomba kubaza ni kibazo kijanye n'abanyororo. No munsi amaprizo menshi aruzuyemo abanyororo tugaca duharura ibifungurwa bafungura amafaranga menshi ku munsi. Sinzi ko muragira ibiharuro ngo murabe kuki badashobora kugira hakaba ntuze ya audience domas kugira ngo imanza zicibwa ari nyinshi amaprizo degorge hama igihugu naco ayo mafaranga yakoreshwa mu gufungurira abo banyororo arabi ibindi bikorwa by'iterambere ry'igihugu yokora. Hama ikindi kibazo nikijanye nibi vya karibira bavuze ko urabona nk'abantu nk'umuntu ava mu Cankuzo amanutse kunywa igitoro ngahi Bujumbura gisumba ico aduganye none nta kuntu mu binyarutse ibintu naho honorable Olivier Sugura avuze ati kumbe hazoba habamo nko kubura ubumenyi cyane n'ibindi bikanyaruka kugira ngo bakinywere aho bari ariko mubanje kuraba neza ko atabunyonyezi buzobamwo. Murakoze nyakubahwa muhagara ibikorwa by'uno munsi mwari mwampaye ijambo. Murakoze. Reka duhe ijambo umushinga amateka Hakizimana Leopold. Murakoze nyakubahwa cega cambe kina amashinga amateka.
sanzwe y'umurongo y'ibikorwa by'uno munsi. Jewe icyo nashaka kugira ni nka commentaire kuri iyi raporo bagize ku mushikiranganje. Uravye les recommandations Cour des comptes yagize ni nyinshi ni 37. Zimwe zose ubiravye azikoze bivanye n'amarakine canke utunenge asanze mu bushikiranganje. Izo recommandation ayo marakine rero nka audit externe biraboneka yuko hari ikibazo cha audit interne. Ishobora kuba audit interne mu bisanzwe muko mu ikogwa atabu ubushobozi ifise canke no kuba hitabaho, kuko uravye aya recommandation n'amarakine batuye mu bushikiranganje bw'ubutungane. Ubushikiranganje bw'ubutungane buzwi ko ari ngo nkabwo bwateza kuba butumbereza n'ivyo mu bundi bushikiranganje. Murabona yuko hari ikibazo. Nico gituma gico nashaka gushika ko mu commentaire mukomeze l'inspection générale de la justice kugira ejo nibagaruka ntazosore gusanga izirakine, kuko iyo baba barakoze neza utu tuntu bari kuba baradukosoye. Ico yari commentaire yiwanje. Ikindi kibazo ca kabiri nagomba kugira cari kibazo bakintanze, ariko nta kundi iki kibazo kijanye n'abakozi bagiye mu zabukuru abandi bakaje mani mabanga ntimubasubirize. Sinzi yuko mushobora kuba mwarababuze babajije kumbure mutange impamvu, sinzi ko mwababuze, ariko bishobora kuba ari byo bitera l'impact yaya marakine ataraboneka mu service atandukanye, kuko abantu 167 mu bushikiranganje burya ni benshi yo mavide ni menshi. Mwogira ingufu abantu bagasubirizwa kugira mugabanye aya marakine mu bushikiranganje. Twanaje gushikiriza murakoze nyakuba mu mpajambo. Murakoze. Duha ijambo umushingamateka Inamuco Aline. Murakoze nyakubahwa cegera c'umukuru w'inama nshingamateka, cegera ca mbere kumakanya. Jewe nagomba mbaze umushikiranganje nisunze ngarutse ku ntererano jewe natanze igihe kiri hano mvuga nti ko icegeranyo ca CNDH kitwereka yuko mu maprizo hari abantu bahekeranye gose nk'amakara mu mifuko. None ko abo bantu hari ha usanga bafise inguvu boterera mu iterambere ry'igihugu, naho amatongo yo mu Burundi yaze nta hantu ku province ku yindi hotegurwa kugira ngo abakomeye baterere mu iterambere mu burimyi mu bworozi, kugira ngo umwembu uva muri ivyo bariko barakora ugaruke kubagaburira, hanyuma leta iremuruke muri ivyo bintu byo budget barungika mu maprizo. Ico nagire ndamubaze yuko boba hari ico baragitegura ko canke baciyumvira ko. Ikigira kandi kabiri rero numvirije raporo bashikirije, ndumva ndiko ndavuga nti numva gahinda nukuri. Birababaje kubona ibikorwa ahantu bagakora ata inventaire bakorera ko bakora, bagagira amasoroti bakagira amantre mugabo atamabon bafise. Nukuri nagire mbaze umushikiranganje nyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane ko mwabonye ko twese turabibona ko ari ibintu vy'ibiterasoni, muriko murabitegura vyihutirwa guhindura ingendo, kuko Cour des comptes ije ngaho ikatubwira ati kuva 2006 nta raporo mu nzego zimwe mu bisata zatanzwe. Rero none nyakubahwa mworemesha abarundi mukatubwira yuko mu maguru masha kugira ngo ya vision 40-60 ntice mu myanya y'intoka abarundi. Hariho ikintu kiriko kirategurwa mu maguru masha abarundi bagahindura ingendo, kuko ivyo oye ni mu ntumbero y'ubunyonyezi. Ikindi kigira gatatu, mumbabarire sinabikurikiranye cane mugabo nabyo nyene byarankoze ko kandi nabandi ndibaza yuko byabakoze ko
mu butungane haraberayo hariho abo usanga bafise amadosiye amaze nk'imyaka irenga 40 batagira batarengutswa batagira iki ukamenga iwabo habaye mu maprizo yavyumvise. Duha ijambo umushinga amateka Karorero Anatole. murakoze kumpa ijambo. Nari mfite utubazo dutatu mugabo mburumengo batuvuze sinatugarukako. Hariho tubiri twadusigaye, akambere kajanye n'iri tegeko selon l'article 13 du décret numéro 100/037 du 18 avril 2022 portant modification du décret numéro 100/123 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de la série de gestion des marchés publics. Iyi iravuga ibijanye no gushigwaho kwa règlement d'ordre intérieur. Cour des comptes yaravuze yuko mu bushikiranganje murongoye ata règlement d'ordre intérieur mufise. Nace nibaza mbe mwebwe ko ari mwe mujejwe ibintu bijana n'amategeko na mwebwe mukaba mubona vyarabacanze, ntimwumva yuko na hano mu bundi bushikiranganje ho bica bimera gute? Ko nakabazo ka mbere. Akabazo kagira kabiri nakajanye n'iri tegeko riheruka gutora ngaha hari mu mpera z'12 ngira ngo ryatanguje mu ngiro mu kwezi kwa mbere mba ntihenze ku mwaka rishiraho umucamanza umwe. Muri iryo mwaravuga yuko umucamanza agiye koroherwa mbere n'imanza nyinshi zigiye kugabanuka cyane cyane ibintu bijanye n'ibiringo zimara. Nagenda bazinga ko bamushikiranganje kuvaho iri tegeko rigiriye mu ngiro ubu vyifashe gute? Hanyuma kuri ako nyene mariko ndabaza, hariho imanza mu vy'ukuri usanga ziteba kuko mwari iryo tegeko baravuga yuko hari imanza zatevye n'imiburibe zimara iminsi 60. Mbega bigenda gute iyo izo manza zatevye zikarenza ikiringo zateza kumara? Hanyuma kuri ico nyene abacamanza baridoga bakavuga bati mu bushikiranganje baraduhaye akazi kandi katoroshe, mugabo irishigwa mu ngiro ry'imigambi ya leta cyane cyane kunganisha imishahara mu bucamanza nta kivugwa, ati turacari hahandi. Mbega mwobwira iki abacamanza kubijanye n'iri politique salariale? Murakoze kuba mwampaye ijambo. Murakoze. Duha ijambo umushinga amateka Ndizeye Dieudonné. Murakoze cyane nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka kuri aka kanya mu mpaye. Jewe ndiko ndasoma raporo umukuru w'umugwi yadusomeye mu gice ca évaluation du système de contrôle interne. Kuri article baravuga yuko mu bikorwa ubushikiranganje busanzwe burangura kuri article 39 ariyo amamisio ashika nk'atatu, mugabo hariho mission imwe bavuga ngo initier et mettre en place un système de certification et de gestion des cachets publics et privés. Jewe nagomba ngaruke rero kuri iki kintu ca gestion des cachets publics et privés. Nyakubahwa mushikiranganje uri kuratembera aho mu miji haba Igitega canke aha ibujumbura, urasanga abantu bakora amakashe, bakora ibidodo. When you come back late from work, shopping without a queue, order anything you want and dash away. Order a Glovo and receive it 10 minutes. Mugabo ubasavye ikidodo icari cyo cyose caba
icyo ukoresha muri administration canke muri privé barakigukorera. Bajya abantu mu bajera gute, bajya abantu bijya bidodo bikogwa murabizi kuko twe twaciye mu ma administration washaka no muri fonction publique cyane hajye wanyu hajya muri ministeri wanyu baravuga yuko hari abantu bakora bafise ama diplome atara yabo, ama diplome ya fond kuva ko baba bakoresheje ibi bidodo. Bajya abantu bakora bijya bidodo murabazi bakora biri mu mategeko, muraheza mudoze kuduha inyishu. Murakoze cyane kuri aka kanya muduhaye. Murakoze. Duha ijambo umushinga amateka hiboneye Dieudonné. Murakoze ku ijambo nyakubahwa cegera cyambere cy'umukuru w'inamashyira amateka. Ikibazo cyambere nikijanye n'abahuza bo ku mutumba. Ndakibajije ndakigarutseho kubera umushikanganje mu nyishu yatanze gituma bataronkaga shiruka bute hakiri kare ko aribo batevya gutunganya neza ivyankenegwa kugira amafaranga bashobora kuronka ku gihe. Je nganagomba gusaba yuko yotubwira akatomora neza ivyo bintu bibura bituma bacaronka gashika bute batevye kugira natwe tugira ico dufashije nk'abatowe hariya tuvuka. Ikindi naco nikijanye na taux d'exécution uko n'amafaranga akoreshejwe muri rusangi. Amafaranga akoreshejwe neza cyane ku rugero rushimishije. Mugabo ndiko ndaraba kubijanye n'amabien et service nkaca ndaba iministeri ukuntu ari ya ministeri iri très sollicité ikenera byinshi. Je nkabona naho bari hejuru ya 90% ntibashikanye 100%. Cyane nibaza ni ubwo au niveau de la planification nta kibazo ko nari numva umenga kuri iyi point ibyo byose boshikana nk'ijana. Hamikina cyo nagomba kubaza umushikiranganje de general nyakuba umushikiranganje mbega iyo urubanza rwabaye umuntu agatsinda kuva ku ntango bikaduga gushika muri Cour supreme hose agatsinda mugabo ntibishe kuja mu ngiro. Nagomba kubaza haba hakenewe nibihe byotuma bishobora gutuma urwo rubanza rudaheza ngo ruje mu ngiro. Ni information nagomba kumwoca muduha nyakubahwa mushikiranganje mwaje no munsi hano nkaba nkenguritse tugira amahoro. Duha ijambo ubu naho umushinga amateka Bigirimana Salvatore. Murakoze nyakubahwa murongo y'iseance kuma kano kanya. Nyakubahwa mushikiranganje agatwashimire cyane byo ku mutima kuri reforme mwagize tuma inzego zibaserukira mu ntara zidasubira kuza kumwesha igitoro ibujumbura. Iyi ni intambwe ikomeye cyane mu bijanye no gutsimbataza intwari ibereye mu gihugu kandi nitega kuri mwebwe no ku gihugu. Ariko ikibazo mfise iyo turavye hirya no hino mu gihugu mu bushikiranganje bw'indero tubona abadepeye bafise double cabine mbisi bagenda muri n'ubworozi sanga abadepeye bafise double cabine mashasha bagenda muri sante uko nyene mugabo ugasanga mu ntara procureur na TGI bagenda bariyereka. Tugatwazanye kwa mushikiranganje ko mugize iyi reforme hari umugambi mufise wo kugurira uburyo kwiyunguruza aba bantu babaserukira mu ntara kugira ngo nabo borege mu kurangura amabanga mwabashinze. Murakoze. Duha ijambo twongera ijambo umushinga amateka Kwizera Jean Claude.
murakoze kunyongera ijambo nyakubahwa murongo y'ino nama. Ni tubazo ntayijeje nkeneye kubaza ku kijanye na seze cyo ntari bwaheze ni kijanye na seze bagira effectivement y'imoduga hanyuma mu nyuma ukaca usanga ifiswe n'abakozi ba leta bashize ko ma plaque ya leta. Twasha tubaza umushikiranganje ni ryari bigenda guco. Hanyuma ikindi nyakubahwa honorable Jean Baptiste yagiciyeko ni ukuntu effectivement abanyororo bashobora kugumizwa mu munyororo kandi barahejeje ibiringo baba baraciriwe ugasanga rero baguma bakoresha uburyo bwa leta bafashwa muri vyose urumva muri ico gihe n'amafaranga ya leta bikara arahombera none amafaranga burya babarekuye niyo shobora gufasha mu bindi ganya ko bamushikiranganje kugira ngo turabe yuko ubutunzi bwo kwisununura mbega hoho ya ntumbero yuko amahoro yotezurirwa yari yarafashwe mwe murayikurikiza mu bushiranganje. Ikindi ni imyidogo numvise ku bakozi umushiranganje murongoye abo bavuga yuko kenshi binjirirwa mu kazi n'inzego zimwe zimwe. Aho ndavuga nk'urwego rujejwe igendereza aho bavuze yuko bagiye muri inspection bagiye mu kuraba mu mabohero n'ahandi usanga bajana nabo bakozi bakora muri urwo rwego mbega birarekwa amategeko arabirekura canke ni vice de procédure. Murakoze. Murakoze ariko ico naho mwacumvise no kuraba ko wabivuze yarabifitiye ubuhamya ngero umushikiranganje araza kugira ico avuze duha ijambo umushinga amateka gwa Sagato. Murakoze ko mijambo nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka murongo ibikorwa by'uno munsi. Je cyo novuga nuko usomye iyi raporo umugwi waduhaye urabona yuko ibibazo bidasanzwe ni byinshi ku buryo umuti nuko aba ukunagura by'ukuri iki gisata cy'ubutungane. Hanyuma hari ikibazo bamye baravuga abayeshi kijanye n'abafungwa kijanye n'imanza. Ico nosaba nuko mu bushikiranganje bogira verification régulière y'ukuntu imanza zacitse zishigwa mu ngiro kuko ariko baravuga ibintu mugire ngo barira busema burya amapriza aruzuye abantu batsinze imanza harimo n'abantu bapfunzwe bamaze imyaka n'iyindi bataburana. Ivyo rero ntabwo bihesha iteka ubutungane mu by'ukuri. Hanyuma hariho icyo umushinga amateka mugenzanje Suguru yavuze ku bijanye n'amakontra de réparation muteganya ko mwosinya n'amagaraje muri intérieur mu ma province. Amakenga yiwe arumvikana ariko naho yumvikana je mbona yuko mwobikora hanyuma ku ma réparation majeure ayo magaraje ya ruguru adashoboye akaba ariho izo modokari boheza bakazizana i Bujumbura kuko n'abantu ari abantu murabizi barivuza ha iyo vyase bakabarungika ahandi bafise ubushobozi gusumba. Hanyuma kubashinga amateka bagenzanje hari ikintu nosaba turakunze kubona mu raporo haba harimo amasigle nosaba yuko kumbure iyo turiko turandika amaraporo amasigle twoja turashirako akaliste tuyashirako tusigura iyo sigle imwe icivuga biraheza bikorohera umuntu ariko arabisoma kuko ashobora kuraba ako kaliste kagiyeko. Hanyuma ikindi naco no vuga ni naco mpereza ko turakunze kuvuga yuko twashize Imana imbere. Imana nayo n'ubutungane ugabo imyidogo ku kijanye n'ubutungane mwese murayizi abidoga ni benshi kandi ijambo ry'Imana nyene riratubwira yuko ubutungane bushira hejuru ihanga. Niyo yituma rero ngogeragezanya ko bamushikiranganje ubutungane mukabuha isura ishusho abantu bose bokumva ko bahimbawe nayo kugira ngo iyo myidogo igabane.
duha ijambo ubu naho umushingamateka Hatungimana Atanazi. Ego murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kumpa ijambo. Naje nagira nshime mu bandi, nshimire leta yacu, nongere nshimire umugwi wakoze kino gikorwa. Hanyuma ku bijanye n'ikibazo nagira mbaze, mu masentare menshi haraba imyidogo ku bijanye n'amadosiye azimira canke agatakara. Nagira mbaze nyakubahwa mushikiranganje ico bategekanya gukora kugira izo ngorane zigabanuke. Kigira kabiri, aha mu Burundi bwacu harabaye ingorane nyinshi zitumwe n'abantu bamwe bamwe. Hariho nk'imanza z'abishe umukuru w'igihugu cacu nyakubahwa nyenicubahiro Melchior Ndadaye, hakaba n'ivya 2015. Mbega imanza zabo zigezehe kugira ukuri kumenyekana? Murakoze kwa mwampa ijambo. Duha ijambo umushingamateka Mutezinka Efrazi. Murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kumpa ijambo. Nari mfise utubazo dutatu ariko tumwe bagiye baraducako. Akabazo ka mbere nyakubahwa honorable Suguru yagaciyeko na ku rwego rw'abahuza. Nyakubahwa mushikiranganje, kuva urwego rw'abahuza rugiyeho sindi ko mwa mwarabonye ko habaye akarusho, na cane cane imanza zahora ziba mu masentare y'intango ubu biravye ziraherera ku mutumba. Ivyo ndabivuze kuko narabibonye jewe nari mfise urubanza rukomeye mugabo baratwuhuza n'umuntu yantwaye parcelle birakunda. Rero uravye agashiruka bute bahabwa nubwo gateba nukuri ntigakwiye. Ibaze bariyunguruza bakaja ku kibanza caha taturirwa amatati, baratelefona abantu bafitaniye amatati bakugira babwire ko bashitse ku kibanza n'amasaha. Rero ibihumbi 10 je nabonye bahabwa n'amahera atagura n'amamega. Mbega nta muravye akarusho vyazanye kuko amasentare y'intango gushika ubu afise imanza zike kuvaho urwego rw'abahuza rwagiriyeho. Mbega ntimubona yuko ako gashiruka bute mworaba mukakabadugiriza muravye aho ibihe bigeze kwiyunguruza ku moto no gutelefona n'ibindi? Ikindi nuko kuntu mwavuga yuko muriko muriyumvira yuko imiduga y'amateje yokorerwa mu ntara, nukuri vyari vyaratevye kuko biri mu ntambamyi zatumye imanza zidashirwa mu ngiro, na cane cane gushika ku matongo. Byarabaye intambamyi ukagenda president wateje akabwira imodoka yapfuye, imodoka ntigira igitoro, ugaca usanga niyo hamwe haca hasabwa ngo bimwe vy'inderuzo kubafitaniye imanza. Ivyo navyo kandi ndibuka umushikiranganje nyakubahwa umuhuza ko yari yaravuze ko ivyo bintu vy'inderuzo atamucamanza yo bisaba, ariko ugasanga ubaye oblige kuyatanga kugira wewe amatati yawe ave mu nzira. Ikindi nico mbona iyi manuel de procédure ubushikiranganje ni nka bwose butayifise. Mukanya niko ndabaza umushikiranganje mu wahoze ari umushikiranganje twicaranye ngaha nabaje mwakora gute? Rero nashaka munyishure nyako bamushikiranganje ingene muca mukora canye kari ibintu bapfuye gushira mu bona kataco bimaze. Murakoze nyakubahwa mwampaye ijambo. Murakoze. Duha ijambo umushingamateka Manirambona Terence. Murakoze kumpa ijambo nyakubahwa murongoye inama ino musi. Jewe twanje ngo mba kwazanye ko mushikiranganje dufatiye kuri iyi diagram. Diagram bamaze tutwereka ereka neza iyi plan de mise en œuvre ya ma recommandation. Rero nagomba kubaza rero nko kuri icyo bandi bavuze nk'iki cyo gusubiriza abakozi n'iki cyo guhaka agashiruka bute abahuza
muri diagramme handitse ko yuko kiba cyakozwe gushika muri Octobre 2024 ni ukwezi kwatanguye nagomba kubaza rero niwe bihaye ino plan de mise en œuvre numve aho kigeze ugeze ku kingana gute kuri kinyene nca namubaza gucerekeye recommandation igira 30 y'inventaire ya patrimoine jewe ndakuze kuvuga ngaha kuko iyo abantu bitazwi neza ibitunzwe ubusuma gufata ibintu abantu nk'ivyabo cyangwa kubinyuruza no bibera muri diagram hoho niberekana sinzi ko ari machine yafotoye nabi ntiberekana ni ryari inventaire yoba yaheze muri diagram ntiboneka abo kubaza rero uko byifashe kindi naco nicerekeye imwe raporo muri commission yaduhaye kuvyerekeye gestion ya stock nabanye mw'ipfungu vyinshi cyane batoye ama insuffisance cyangwa amegira itashika 10 naco mura rero nako mushiranganje mu bubiko nimba atari mu bigega hariyo hari ukuntu kumbere hadatunganije neza irevre muravuze ico mukora sinibuka recommandation yari umugabo murabe neza hano hantu emengo hari ibintu byinshi datomboye neza mutubiki maze gukwa gushika no munsi ikindi naco nako mushiranganje twisunze ibwirizwa ritunganya gushasha intara amakomine n'amazone n'ibindi nibaza ko mushikiranganje mujejwe ari bizohinduka nagwa kubaza rero kuko namwe nibaza ko bifise impact kuri icyo turavuga by'uburyo n'ibindi n'abantu uko biza bitunganije kuko 2025 sikera tumenye neza aya ma residence ama TGI n'imbikizo bitunganije gute byisunga iryo bwirizwa mu kurangiza ikibazo kijanye n'ibwizwa sinibuka neza yari ryo mugabo riraha ububasha bw'uko abacamanza batanga ibindi bihano atari gufungwa mu bitango le peine alternative kino kintu ko bagifise ko ubwo bubasha uno munsi barakubabaza barafungwa mu bintu bito iyi impact budgetaire irikiraba none abantu babikora bobo yakishore kirisware canke ani mategeko niyo bafata kuko urumva twe duhomba amafaranga menshi cyane hari n'igihe twaba twumva ngo abafungwa ntibafungurirwa neza n'ubundi buzima budatomoye kandi hariho uburyo bwo kugabanya abafunzwe iki nifuza ko mwo tugira icigwa naho nyene tukabona impact budgetaire tumenye nabo twobaza mu gihe ariho itegeko nibwirizwa teka abantu yuko kumbure gufunga byoza ku munota wa nyuma ubwa nyuma iziri nyingo zose zotuma abantu batezurirwa cyangwa badafungwa za murakoze duha ijambo umushinga amateka nije imbere Serine murakoze mwubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi ku kanya mu mpaye nyakuba mushikiranganje kuri iki cegeranyo nagomba ntangure ndabakengurukire ndavye inyishu yatanzwe ku kibazo ca mbere kandi ndanabakeze kuko tugiye mu rwego rw'ubutungane twebwe twatowe n'abene gihugu no kuvuga ngo tuba muri bo turabona yuko harimo akarusho karimo kubera vya bintu vy'inderuzo biriko biragabanuka n'ukuri mu rwego rw'ubutungane ico turabikibakengurukira mugana sigaranye akabazo naho bagenzanje abashinga amateka batanguye kuvuga batari bake bakavuze numva ntogera ntakivuzeko twariko turaganira n'userukira ubutungane mu ntara ujya bita TGI hanyuma mu ntara mvamwo bari kumwe na procureur mu bibazo vy'ubutungane hanyuma ndumva ko harimo amakenga nyakuba mushikiranganje aho bavuga bati kubera iki kibazo cyo kwiyunguruza cantuze imiduga n'amakarubira usanga yapfuye karubira ataziriho canke zidakwiye ko bashikirwa no kugeragezwa umwene gihugu akaza ati bahasi ko mufise ikibazo cyo gushika ku itongo ndabungurutse ntibemera baca bavuga bati oya kuko uwundi muburanyi yoca abona ko bamaze guhengama none mbega iyi miduga nimba yo bihari karubira yoyo nyakuba mushikiranganje mwo twizeza ko yo bikuye kugira ngo ibashikane kuri tere ego naho bari bakibaje sinari kugenda ntakiciye ko ica kabiri nyakuba mushikiranganje mwaba mwebwe canke abo mwasubiriye hari ikibazo hano twama tubatura nk'abaserukira bene gihugu twama tubatura ko abo bantu bafungwa bagaheza ikiringo cabo bakaguma bafunzwe bitubabaza kandi tukifuza yuko ivyo bintu vyohagarara mwo biduha ko umuco uwuheganya kuboha mushikiranganje nk'uramutswa ubutungane akabazo ka gatatu harimo abantu bafungwa nyakubahwa mushikiranganje ugasanga barafunzwe
ikiringo kinini batarabazwa, tukaba tuzi ko umuntu yataragirwa n'icyaha ataba aragirwa nyene aba akiri umwere. None ibi bintu mu butungane mu Burundi mubona bizohera ryari, bizohera gute? Nuwo muco nashaka ko mumpa, kuko ikibazo c'abahuza cabajijwe gose, cabajijwe cane n'abantangiye imbere. Murakoze mwubahwa, mwampaye ijambo. Ubu naho duha ijambo umushinga amateka Ngendakumana Sylvestre. Murakoze nyakubahwa cegera cambere c'umukuru n'amashinga amateka mukari namwebwe murongoye inama y'uno munsi. Ikibazo c'abahuza naho cabajijwe nagira ndakigaruke ko kubijanye n'akashiruka bute kabo mu ibwirizwa ribagenga handitswe yuko koko baronka agashiruka bute. None ubu muri budget programme ingene babitegura ko gashiruka bute gatekanijwe gute? Nako ku mwaka canke nako kwezi ku kwezi canke kangana gute? Ako baronse no mwaka ne kubazoronka mu gukurikira. Ako karagabazo ka mbere. Akabazo kagira kabiri, mu ntumbero ubushikiranganje bw'ubutungane bwihaye harimwo ukwegereza ubutungane abene gihugu. Ivyo birakogwa muri no minsi turabibona aho amasentare atandukanye ashika ku matongo kugira ngo acireho imanza zijanye n'amatati y'amatongo. Mugabo rero iyo ntumbero irafise ingorane uno munsi, kuko turavye ingingo mwashizeho nyakubahwa mushikiranganje muri kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi, ni nimero 26 yo kuwa 10 mukakara umwaka 2024 ishiraho ingene ingingo y'ijana 44 ijanye n'amafaranga yatekanijwe gukoreshwa mu mwaka 2024-2025 yogenda. Iyo ngingo rero uravye ibijanye n'ico no kwita amatarife y'amadokima, impapuro zigize amadosiyo muri sentare nyinshi, eka mbere zo muri sentare gusa n'izijanye n'ibijanye n'ubutungane muri rusange, nyinshi zavuye ku gice kimwe zigwizwa na gatatu. Ntimubonaganya kubahwa ko umwene gihugu adafise uburyo bukwiye bwa butungane mwagomba ko bumwegera adashoboye kugura kopi kugira ngo yunguruze urubanza. Ivyo ndabivuga ko je nabibonye, hari umuntu yagiye guharuza muri sentare kuri dossier isanzwe, bamuharuriye byose kugira ngo yunguruze, bamuharura muri 1,200,000. Yaciye atangura guhinda agashitsi ko ntiyabone yakura. None adashoboye kunguruza kandi yashaka kunguruza kubera iyo tarifu, kandi uno munsi ari itegeko. Ntimwumva yuko ari kibazo? Nashaka ndabasoye mutanga umuco kuri ivyo vyumbere binshikirije. Kigira gatatu, mu itegeko ryunganira ibwirizwa nshingiro rishasha, iryo tegeko ni rishasha ryatewe ko igikumu itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka uheze rijanye bandanya mubanze muheze. Murakoze. Nariko ndavuga irijanye niringanizwa no bashaka amasentare mu Burundi, barashizeho umucamanza umwe. Mugabo uno munsi amatwa dusumira kubijanye no kurya igiturire, uyo mucamanza umwe umengo yoba asumbije kubikora uko babikora ari batatu. Nashaka rero nyakubahwa mushikiranganje naho nyene aduha umuco. Murakoze. Twari tuzi ngo ico caratoye umuti, nimba bimeze uko rero ndumva n'ikibazo gikomeye, ariko abatanga ico giturire nabo nyene bisubireko, kuko nimba bari bashizeho umucamanza umwe juge unique kugira ikosa tumenye uwo ribazwa, hanyuma abandi bakabandanya rero ahubwo baca
bamuhereza rwose nk'uko mubivuze turumva ko yoba ari ngorane. Duha ijambo umushingamateka Nduwimana Deo. Murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kuba mumpaye akanya. Utubazo nari mfise nka twose abantanguriye imbere basa n'abamaze kuducako. Akambere karakajanye n'udufaranga bahuza bo ku mitumba baronka ako sino kagarukako bagaciyeko. Ikibazo ca kabiri Honorable Anatole naco nyene yagiciyeko nikijanye n'imanza ziteba. Nyakubahwa mushikiranganje hariho abenegihugu benshi babitura kugira ngo muheze mu batunganirize. Hariho abo usanga amadosiye yabo amaze nk'imyaka 5 ari wanyu mu bushikiranganje ariko kugeza uno munsi ugasanga ntibaratunganirizwa. Nibyo mwari mwafashe intumbero nziza aho mwagiye muraca mu ntara zose kugira ngo mugende muratanga inyishu z'ibibazo ababituye, ibibazo by'inyishu, inyishu z'ibibazo ababituye bari mwabahaye. Muga kugeza uno munsi hariho amadosiye atari make abenegihugu n'ubu bakirindiriye batararonswa inyishu. Hoba habaye ikibazo gikiganya ko bamushikiranganje. Ikibazo ca gatatu Honorable Atanazi yagiciyeko nkuko no muri kicegeranyo iyo audit babivuze ikijanye n'amaklasema y'amadosiye eka mbere n'amarchivage. Biragaragara neza yuko hariho amadosiye menshi azimira cyane muri Cour Supreme. Byo babigenda gute? Mbega bo bari inyuma y'ubwo bubisha, reka ndabyite gutyo, muba hana gute canke aya madosiye azimira muheza mukabikurikirana gute? Ikindi kibazo bagiciye ko Honorable Salvatore nikijanye n'abatejeyi canke abaprocureur usanga badafise uburyo bwo kwiyunguruza. Mbega mwebwe mu bushikiranganje be nabo bantu mubona baheze bakarangura gute imirimo bashinzwe neza? Ikibazo cyanyuma nagomba guhereza ko muri mu nama nkenguza amateka nyeniteka arongoye inama nkenguza amateka yererekanye yuko harimwo abacamanza bamwe bamwe bakora makosha. Iyo bayakoze rero bakaca biheka inyuma ya article yavuze yuko baca bavuga yuko ari erreur judiciaire bakoze. Mbere baca bagira ko batanga recommandation yuko iyo article yo futwa. Mbega iyo recommandation yo bigeze? Nibyo bibazo nari mfise. Murakoze cegera shambere mwampaye ijambo. Ubu naho duhe ijambo twongera ijambo umushinga amateka Inamuco Aline. Murakoze nyakubahwa murongoye inama y'uno munsi. Ego hariho akabazo ntari bwaheze kubera narinze gutarira ariko ari kimwe ngira ntibasubira kunkatirako. Rero ni kibazo n'ukuri cinkora mutima nko kuba mama barambabarira abantu babashinga ntahe. Jewe hari ikintu cankoze ku mutima. Umumama w'umwigisha w'umunyagitega yitwa Sibomana Emilienne yadenonsheje umuyobozi yagoba izo aragiye mu butungane barabyihweza baramweza nubu akaba akivundiye mu prison. Ibintu by'ibiterasoni nukuri je nagire ndamusabire nyakubahwa mushikiranganje kubera sinzi amakuru uno munsi hageze yuko yobakiriyo niyo bakiriyo mumutezurire n'ukuri mumukure mu buroko yegera ibibondo vyiwe akaba yaravuyeyo naho mu bitumenyeshe n'abandi bantu bameze nkawe baronke kuraje y'ukudenosa ubukozi bw'ikibibe nubwo. Murakoze. Umushikiranganje araza kubishura ariko no kuraba kuko no mu gisata c'ubutungane barafise ivyo bakurikiza. Aha twese turazi abantu bafunzwe twovuga tuti naka tabaranya mu mukureyo twohava dusanga tutariko turakora akazi twategerezwa gukora. Mugabo araza kuheza agira ica bivuzeko. Duha ijambo umushinga amateka nako umuryango Leonidas.
murakoze nyakubahwa murongoye ibikorwa by'uno munsi jewe imyitwariko nari mfise yose bayiciyeko murakoze cyane nyakubahwa murakoze ubu naho duha ijambo umushingamateka Nakamana Efrazi. murakoze mwubahwa murongo ibikorwa by'uno munsi dushimira n'umushikiranganje yashoboye kwitaba kakamu kuno munsi je akabazo kanje mfise ni imyitwarariko mbona mu mashirahamwe amwe ajejwe ama assurance murabona yuko hama ama accident kandi ubutungane butegereza kufasha nk'iyo myitwarariko muri make hariho amashirahamwe usanga vyifatamwe neza habaye ikibazo ca accident kikanyaruka n'ayandi menga aca kwega ibirenge akarorero ni Sogeyar muri make hari ukuntu ndetse na perezida warika arafise ico kibazo kuko iyo ugize ingorane n'umuntu ari mw'iyo agence uca usanga bakwega ibirenge ama expertise bagakwega ibirenge ndetse bagatanga n'intica ntikize murumva nk'umuntu yagize nka accident n'umuntu akitaba Imana hama bagaca baguha utuntu uwo muntu tudakwiranye no gufasha ubuzima bw'uwo muntu yabuze hanyuma twagomba gusaba umushikiranganje arabe ayo mashirahamwe atavyifatamwe neza ndetse babagirishe amanama baronovere ama contrat yabo kugira ngo izo ngorane kuko zishikira benshi mu bene gihugu bitura ayo mashirahamwe ugaca usanga nuruja nuruza ntaco uri muri marira perezida warika wavuga ati raba nk'ubuva nka haruguru ugaca utonda amezi n'amezi utaronka inyishu itomoye rero badufashe n'ukuri ayo mashirahamwe ajejwe ivy'ama assurance nayo nyene baze barayagenzura ivyo arimwo arakora nico nagomba gushikiriza murakoze vuba murakoze reka ubu naho twongera ijambo umushingamateka Sindayigaya Jean Baptiste. murakoze nyakubahwa kunyongera ijambo je ikibazo mfise nashaka kubaza nyakubahwa umushikiranganje ingene ubusumbasumbane buri hagati y'inzego z'ubutungane ko igituma ndambajije uko murambabarira hariho nyakubahwa umushikiranganje urubanza RCF numero 621/2018 waciwe na sentare ruvuga yuko imiryango ya Fitongo ibanza goshirwa mu ngiro baca baragungururiza muri aho mu bushiranganje wanyu aho kwikete mwe mwanditse DA 3372 byavuga ko ubwo rubanza rukurikizwa niho sentare y'intango ya Cibitoke igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'indwi mu 2024 byandikira umukuru wa quartier mu Cibitoke imenyesha ko izoshika ku itongo gushira mu ngiro ubwo rubanza kw'iryo kete mwe mwari mwatanze umukuru wa sentare nkuru y'igihugu yo ngaha mu ntahangwa mu Ngagara aciyandika ikete uwo munsi nyene itarike 16 z'ukwezi kw'indwi 2024 rihagarika iyo ngingo mwe mwafashe kwitoshirwa mu ngiro kuri référence 552/540/554/2024 bukeye baca bagaruka kugirisha revision iwanyu nyene mu bushikiranganje ku nimero IJ 20/185 twashaka rero kubaza nyakwa mushikiranganje hagati y'umushikiranganje n'ubutwara sentare nkuru y'igihugu ubufise ubasha gusoma ubundi murakoze
murakoze ariko bubahwa abashinga amateka turabe nivyo dufise umushikiranganje w'ubutungane ariko turafise igikorwa twazindukiye uno munsi umwe wese akamujana mu manza amwereka turubanzuru nukuri mu vyumve ko adashobora no kubaha inyishu turabe rero aba bagifise amajambo imbere yanje abashaka kubaza ibintu vy'imanza personalize abo nukuri bazogende gusaba abakire mugabe ivyo si ivyo ngaha ntiduhave tuvanga ibintu ntituvangavanga ibintu uretse ko ataza kuronka inyishu abaha tuba twataye intumbero y'igikorwa catuzindukanye ngira iyo orientation mu nkundire bubahwa mugiye gufata amajambo uwo arazi ko azanye urubanza personalize ivyo azosabe audience hari haho bikorerwa reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka bukuru Caritas. Murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ku ijambo. Ikibazo ca mbere nari mfise abandi bagiciye ko sindakigarukako ariko ndafise ikindi kibazo kigira kabiri cerekeye abafungwa bagwaye. Nivyo twarabonye ko mu maprizo hari igisata c'ubuvuzi bw'ibanze baranatubwiye ko baronka umudokiteri rimwe mu ndwi ariko hari aho byashitse bishika uwo mudokiteri akavuga ati je umugwayi turabona turavye ubugwayi bwiwe burandenge ushaka kuja ku specialiste rero kugira umugwayi umufungwa agwaye aje ku specialiste uruhusha ruragora bimara igihe kinini bega none nyakubahwa mushikiranganje go ruhusha rutangwa nabande ko n'abatwara amaprizo sanga bibagora rutangwa nabande bimara igihe kingana gute kugira ngo ruhusha ruboneka kugira umugwayi aje kwa muganga nari gatuzi ko amagara aramaze aseseka ntibayore nico kibazo narifise murakoze jambo umushinga amateka Nyandwi Bede. Murakoze cyane nyakubahwa murongo inama y'uyu munsi ngira mpere ku mpanuro muduhaye kandi nivyo sinza kusaba inyishu mugabo nza gusaba ko nyakubahwa umushikiranganje ajejwe ubutungane mu gihugu cy'u Burundi za kumusaba yuko by'ukuri izo ka personnalize izo ka zihariwe n'ukuri yo twemerera tukazozimushikiriza mugabo reka nshice ko gatoyi nshaka kuzoja kumushikiriza ikibazo c'ubwicanyi bwabereye muri commune Giharo mu ntara ya Rutana aho abantu bane bishwe izuba riva mugabo abajejwe ubutungane bagaca birabira hirya procureur akarekura abicanyi kuko naho tuvuga ngo ni présomption d'innocence ariko ibintu bibaye ku mutaga gushikaho officier de police mu gipolisi agandagurwa izuba riva mugabo ubutungane tukabura nagiranza musabe nyakuba umushikiranganje ajejwe ubutungane izoka tuzogerageze kuzimushikiriza kuko muri CNIDH ndabona yuko vyase abinyemereye n'ukuri imbere ndavye abantoye hariya mu ntara ya Rutana ico kibazo barakishikirije ngerageze kubaza iyo izo manza zigeze sindamusavye umunsi ngo acampe inyishu kuko vyoba birebire mugabo nyemereye ko no mushikira jewe ndi prêt kumushikira kugira ngo izoka tuzishikirize neza yego kandi nta n'ikindi kibazo mfise nico murakoze ko mwampaye ijambo murakoze araza kugira ico bivuze koko twibaza ko yakira abamwitura namwebwe ubwo ko mwabisabye
nimwamusaba umubonano ndizeye ko azowubaha. Duhe ijambo umushingamateka Manirambona Antoine. Murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kumpa umwanya. Nari mfise utubazo tubiri, ariko ka mbere umushingamateka Nduwimana Deo aza yagaciye ko hari n'ubundi mbere yari yakibajije, ariko nk'uko ari ikibazo gikomeye c'abenegihugu bitura umushikiranganje. Burya iyo umwenegihugu atwaye dosiye mu mushikiranganje abarushe, iyo dosiye iciye imara imyaka n'imyaka atanyisho araronka, aguma amanuka aduga asubira, nukuri birababaje. Twagomba gusaba umushikiranganje nkuko n'abandi bakivuze, bigoranira he? Mbe iki kibazo ko ari ikibazo cyo kuva kera, mbere mutararongora n'ubushikiranganje bw'ubutungane, nta kuntu mwogihinyanyura kigatorerwa inyishu kugira ngo abene gihugu baronke koko inyishu hakiri kare. Ikibazo ca kabiri ni ibibazo biri kuri tere, aho imanza zaciwe hakaba mbere na execution izo manza. Muga kubera administration usanga ishigikiye umwe muri abo bantu babiri, bakaca bareka wa wundi yatsindwa akaba ari wabandanya arangura imirimo ahari hashikirijwe iyo yindi parti. None ibi bibazo vy'ama execution aba violé adakwirikizwa koko, mwoba mubizi? Mbega mwofasha iki n'umunsi abo bene gihugu bashikirijwe amatongo mugabo bitakunda ko bayakorera mu? Murakoze cegera ca mbere c'umukuru n'amashimateka. Murakoze.